Petetre ga nawe nzi uyo mukobwa ukuntu kose umuntu yogira experience nta muntu igira experience yo buribwe bro ibaze umwana akora komedro umwana bro akava mu gatoboro kabakangana ukunya ko akakuyeho umutungano ukunya izo bitekereze nanjye nimbaraga twiko muzovyibonera kandi rero nituze dusubire guharira sivyo je zogene ndabajane muvyibonere kandi je sinzona haguma je muzokwivugana niyo kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba batoranijwe n'Imana baba bagira ubuntu n'Imana namburi uri muzima shimira Imana ugira akajambo kamwe canke tubiri ugira Imana mu kuyishimira nimba naho uriho ubona ko ubuzima atari sawa atari heza urana ko ibintu bitara biba neza cane ariko nagira ndabwire ngo haracari ivyizigiro ku muntu akiriho na cane ko uracabuga cana yandi uyu munsi rero narababwiye ngo jewe mumbonye mbafise amakuru mashasha kandi yukuri atakinyoma vanzemwe uyu munsi hari umuntu yazinutse arandondera biza makuru adasanzwe kandi ateye ikigongo so afise umuntu yazinutse arandondera mu gatondo ati nyamara afise amakuru ushaka kuvuga canke kubeshuza canke kuvuga reka ndamwakira nawe suyundi musanzwe mumuzi ni Stony wa Sisi kandagwe kaje Messi ako God yo bula bakunzi ba what Sengaa Media TV kanizeye mukomeze neza bakuzi ba Sengaa Media nyene yavuze ati ngo tuvuga amajambo abiri yo gushima Imana ndagushima mana arakwiye abi nyene so nyene ni story ngisanze guys meze neza je meze bon ndashimana murashima Imana mwese dutereko tugira ko nk'umugi w'igisahire ndashaka kumenya ikintu kiri hagati yawe nakoresha umwanya bivanye n'ivyo wazidutura telefone ko umbwira vyo bijanye n'umwana yatawe na nyina ndate ndashaka umbwiza ukuri kugira ngo na cane nawe ko adukurikirana bamenye umuco w'ukuri kuko jewe niwe wampamagaye bisaba ko aba ari wowe nyene ubivuga utubwire neza ni kwanza hinge kwanza koze guys umviriza ndababwira ikintu kimwe koresha umwanya uranyatse jambo bora zikwishigikiramwe nyene oyaye mwiye ngo bakuronde je n'ukuri wa nimba nicaye ngaha guys nimba nicaye ngaha je narinzi ko ari ikiganiro ngomba kuba nyani ari bibazo ngomba kubazwa neko ndiyumvira ama insolite no bamaze imisi ndiko ndakora ngora mbaze nsigure narinzi yuko ari ibindi bintu ngoma mbwirwe nkabishaka ariko ngize kumva ngo umwana yatawe ni kubijanye n'ikiganiro wowe nyine wakoze amainsolite gumukora ibiganiro ugenda urakora sawa none ayo mainsolite muyayaga gute muri babiri je mukaca mumpamagara niyo mpamvu twagwamaga kugira ngo ubijemo iyo mubiyaga source yavyo ni wewe muranegera so what nyene umbira kwigiye mu sije none ahubwo je nk'abantu bagikurikirana ibiganiro byakoresha umwanya nakabishaka n'umutima ugasanga umuntu yese commentaire ari ngo my goodness ngo uyu mwana uri kwimana umukobwa ngo yabikoze nabi ngo sinzi ibiki nibiki guys koresha umwanya bijya bintu ni borage nagabora kicara agafata ikaramu n'igipapuro ngakuya kubo twandika filme akabwa scene ya mbere igenda ukunya scene ya kabiri episode ya mbere herera ngahanye episode ya kabiri herera ngaha kira kintu cyose uzobona koresha umwanya arimwo ni content okay n'umwana wanje n'umugore wanje kubana nawe ni content ndabaza umugore wanje kuba mbana n'umugore ni content mwarigeze mubona koresha umwanya azana umugore wiwe mu kiganiro mbere ko babana nawe oya kubera ko byari vyanyavyo oya mwarigeze mubone nzani nkoze ikiganiro ngo eherabi moto mwarigeze mubona ico kiganiro ngo guys ngo si moto kuno nikora ari vyanyavyo nagubisha kuri social media bijya vyujya mwana ujya mutipe tahura yuko na genda umuntu sivyo je telefone wati burya hari umutipe rero nibabonye muze kuraba ikiganiro koresha umwanya ari muri waka light yakora ibiganiro hafi urabona content nka 200 kujya kesa murabo umutiba bavuga vie uko mutu kweli sasa ibiganiro vyoza koresha umwanya akora byose no gutegura byose arategura Stony bijya vyujya mwana ujya mu bebe ujya mu tipe batanye umwana uruyoya wo kwezi n'inusu bijya jenzi ko arukuri jenzi ko arukuri none numwana wanje yego jenzi ko arukuri nukuri koresha umwanya canke n'amahera wariye cyangwa ushaka oya vraiment nigamani kuba bino boro bavuze vy'ukungwa ngo ivyunguka bituma yani bicabe byituma kugira ngo uronke ivyo boro vyunguka bisaba yukubesha cyane bisaba yukucreate nyine boro birazwi kuri ino si y'Imana yuko abantu ba mbere batazoja mu ijuru n'abakinyi
Uwa mbere ni wewe koresha umwanya. Abakinyi b'umupira. Na wewe. No, just ndumupira. Oya erega ushize ko umupira umukira mukinyi wese nta mukinyi numwe azobona ubwami bw'Imana. No. Umukinyi wese yani urashobora kumutega kuno kubora ari we yaguteze agaca asaba ati ngwikosa niko kuyo koresha umwanya ya content ujya mwana Kiki kiganiro tujya mwana ndarahiye nukuri ujya mwana baramutanye umwana we mbwira impamvu zibiri canke zitatu zotuma zikwereka kuko ntavyuzi nitwajanye gukora ico kiganiro ujya mu bofre wawe best ari igano wigeze gukora ati ngo wamutereye umwana kandi jenzi neza aho best aba exact best aba mwigeto kandi best hajya boro mwakore muri rya nuze siyo best arasanzwe aba ico ni cyambere nkomeze hinge nukomeze ibi ico kigono cha best n'umwana cyatanguriye kurinde cyatanguriye wanje ahariho hose warakigiye mu cingezi nuko wakigiyemwo none kukijamwo je nawhiriye ivyo abandi batanguye byatanguye kwandi muri uri mu professionnel niyo mpamvu ufatira ibintu hagati kuko utazi ivyo uburimo sindabifatira hagati ndaraba ibintu nkavuga ati iyi message peut-être ntiyashitse ndizeye ingufu zanje ko message izagushika ibice bigwa n'umusaruro no pana umusaruro ntabwo atekereza ivyo nguka je urazi ko yigeze kundondera arambwira ngo sandi yandungikiye telefone arayinzanira imbere ya kamera kumbe ya kabiri yo nindi no bijya kwanza nashatse ndabe ukwizera kwawe ndabe yuko ushobora kwizera ibintu sandi we muravugana sandi sari kwa kama muzazi wake yari umuvyeyi wawe kwe kutamutelefone ati no telefone nivyo none erega wewe wampamagaye mu kiganiro none mu kiganiro giheze erega ni yari live kiganiro twaragiye ku editinga tugishira ko haciye imisi nariko kubwira ngo gifute ukemera ari content wewe umviriza reka duhere kuri ivyo bintu ibintu Stone ariko aravuga n'ukuri aba koresha umwanya yo gusaba mamagi imbabazi abirangira muhereje ikikado y'igitenge igitenge cyari gikomeye of course cyari gikomeye ariko kubera ko azi neza ko abakineye ivyunguka yaciye afata aracitaburira wabanje kwanza kubaza ikibazo ningo je nakoresha umwana dufane je nakoresha umwana turi family usivye iboro bya social media c'est vrai mufani je ni papa we muto yani papa we ni mukuru wanje je uri sûr barazo kubatisha mu maraso nyene papa wanje avukana na Stone nyene uko bamdogo uruba yaciye afata aragitabura igitenge gishasha yaciye afata aragitabura acaragenda gupostinga ajyana ngo koresha umwanya nyine uri umwana mubi nyene ivyo nizo bakeneye exactly nyene kegru cyose arategura kiva gusa kuva yani kiva gusa ico kintu yateguye bisaba gusa yuko igomba kuvugisha abantu bakagira mu rujya ruhande yani wewe aba yakoreye ico kintu nta kindi abatekereza sevyo vy'uwo mwana uyo mwana nukuri reka basi Stone sivyo umwana naratelefonnwe ndibaza urabonye ikiganiro ujya mu type wa Madrid yatangwe kuza kuntera inkuru mfata yuko ari we mwescro mfata yuko ari we mubesha nari bo mu telefone ayo vyemeze uyo mu type nani nimero yiwe mfise rega aje kuvuga ko bamutelefone yarasanze muhira birahenduye kwanza yuko yagutelefone no umviriza niyo mpamvu keshi uri kurabesha babigusaba gutegura cyane kubera ko wenze gusakana gatoya ucufatwa yani keshi umuntu atangiye kubesha uyu nawe uyu hinge kwanza umviriza basi ni muntu yatake sivyo ni muntere yatake yivyo mba ndiko ndakora kuko ivyo mba ndiko ndakora namwe mubabone kuri screen nkuko abandi babibonye sivyo realite ukuri uvuze ngo baragutelefone ugikora nandi hose vyose baragutelefone ngo barantelefone harabantelefona nabandi nyene nishikira umviriza hinge ujya mwana none ni mwamubonye nta mubebe mwabonye ujya mwana niwe navyaye none si bisanzwe oya none tubizi ko asumu bebe nagiye muri maternité oya niko ruhinja rwa mbere rubayeho twebwe kugira ngo dukure abaje kwaza kuba uruhinja none uyo muntu yoguhereza umwana w'umufitinishe mu bintu vy'uburofa nkabijya arabaho ivyunguka uwo muhereza amafaranga niki ugira azana umubebe wiwe twe turakina amafilme turakinisha abana batoya yo bagiye kuvyara turatanga amafaranga tuva gusa oya film itandukanye n'ikiganiro nico kimwe mukinyi episode mane nama episode mukora ama episode mukora ahubwo muri nabahanga kubura urafatakaje n'amabifu ugasanga nyene nk'uyikoresha umwanya ngo bagwanye kandi bakagwana vya seri none mviriza Daniel akoze ikintu gihari ngaha mutahure jewe sindumubeshe kuko ubonye ko ngomba kubesha ishikire ingo je ndagutwara uyo muntu je urabe ko ntamukwereka amaje nigire mwisike muri yagira ari umugore n'umugabo bakuze cyane baje bava muri Denmark
baza muhiri wacu acaravuga ati ngo sha urya muhungu uri kuri kw'Imana turamwanga nko ico kiganiro yagipostinze uyu munsi nyene ku mugoroba niyo bari muhira ngo kino giungo sha turacanga uzigwereza umugore kado umugore agaza gusanga ngo catabutse ama mukuru wanje acaramubwira koresha umwana izo bintu urukora bihindure aho uyu munsi ndibukana aramuvugi none abo bantu baza kumukonsera gusa kumuhereza amafaranga bibe bintu babikoze kugira ngo bamuhereze amafaranga koresha umwanya kubera amafaranga nukuri kw'Imana kubera kunokora n'ijisho ivyunguka oyaye Stone tawuri kintu waratubwiye ati namakuru y'ukuri kubera ko nje narasezeranya abakunzi banje yuko nzobaha amakuru y'ukuri atavanzwemo n'ikinyoma uri sûr yuko utujanye aho hantu uri kuravuga uwo mwana twomubona byemwe mubona vraiment kuko naje uwanjanye yaramunyeretse none uwo muntu yakujanye nta nimero ya telefone yaguhaye ku buryo umwana agize ikibazo umwana urumva uyo mupeti bamumutanye umudemu yamumutanye amaze akiva kwa muganga yaramaze nka 2 jours avuye kwa muganga ndazifise reka ndamutelefone ami nimero ucuka kwanza niko na namba zo mu telefone mu kiganiro twumva apana inyuma yo kumukoresha ikiganiro tusigaye tuyaga ubutura ya sawa yari urakoseka kabora roze ko gutelefone ujya mutipe yamamagaye ubwa mbere ya muntu waye na uyo mukobwa nawe ntawe nzi ntawe ndabona je nasanze umuhungu afise akabebe baryamye sawa yitwa Mr Love andika Mr Love before that kwanza guys tuyo telefone Mr Love bamutereye umwana uruwija ngo afise kwezi n'inusu sije uyo mwana kwanza yitwa nde kaya kabebe ego yarabivuze mu kiganiro izina ry'uyo mwana sindagibuka neza ivuge sindagibuka neza umugore wiwe basi yitwa nde umugore wiwe yego bitwa Bera nimba yitwa nde sinzina oya sasa reka reka kumukuru kose umuntu yovyara n'umuntu niyo kwibagira izina ry'uwo muntu kameme reka tubaze Mr Love rero ati izina ry'uwo mugore wawe yitwa nde niyavuga ko ari Bella cunga niyavuga ko ari Bella koresha umwe vyavuze vyose na suite oya umukobwa kuba yitwa Bella sindisire basi guessing nkama ni mpaka ndavye ikiganiro uvuga basi yani oya sintomboza ntomboze sintomboza none ntomboze gute we mu telefone Mr Love umubaza ati Mr Love vyukuri bara umubaze fata yuko basi yani tutari kumwe kandi waravye ikiganiro mu bandi ati vyukuri baragutereye umwana umva ingena kwishura gusa Jesse Hondi oya iyi ni nimero yawe telefone kwa koze mufite amayinite sivyo umubaza ati kuko general ego ndafite amayinite naramubwiye ati none ubutungane ko bibujijwe yuko umukobwa natabaje no butungane ko umukobwa atanye umwana ashobora no gufungwa byagenze gute guys koresha umwanya nagatwiko kira kantu kosa no bijya vy'ujya mwana rero nimba shobora kuba narakoze udutwiko nimuze mwishikire murabe reality eski akanagatwiko ishikire urese mu butwiko burenga 160 koresha umwanya amaze gukora aka kamwe tukizire yuko ari kanyako okay nanje kugira ndabize ko ari kanyako bon inyuma yo kumutelefone wewe Stone nukuri kumana je tuzogenda ndabereke ati nguyu nuno munsi wanashaka je cyo tugigwa ko ndabereka ati nguyu koresha umwana nukuri kw'Imana ngo yitwa Mr Love yari karane je yatwaneze mu gitondo pizo Mr nguyu Mr Love ni 62 wereka kuzivuga cyane je murabe kandi rero guys mukazosanga ari ukuri muzofasha ujya muhungu ariko mugosanga ari ububeshi muzoce mufata yuko ivyo nkora byose ari ububeshi iyo topic turesubira ko twagaruka sawa shiraho parle no kusana ni son iraso ngo tugasanga ari ukuri ngo tuze tumufashe ujya ego reka ndakubwiye ikintu kimwe uzamwe mu butungane irazimije naribi koresha umwanya no koresha umwanya yavuze ati ngo musaza ari ukuri ngo muraza kumugira iki muzofasha ujyamwa akeje mu butungane havuga ni umugore abagomba gutanga umwana kwa kwije imyaka 7 kandi iyo myaka 7 babisaba yuko uwo mugabo nyene aba ariko aramugaramiya yitaho umwana afasha umwana bisigura ati nimba umukobwa rero yahisemo kugenda gutanga umwana kuri uwo mugabo ni kuba ko ataco amumarira
kurumva none ugomba bamufashe kwa jua literekeza kama mwanamke apana bamufashe kubera umukobwa yaramutega yaranteye inkuru zose peut-être mwe muraba ikiganiro ku masonga mucisha je yaransiguriye ati umukobwa ubuzima bubi nari mfise life mbi nari mfise zozatumye atihangana kuko yarasonza anonsa acahitamo kugenda je nanje agiye urumva sindamufata ku mashati yamunanye afite imyaka iminsi ibiri amazi iminsi ibiri avuye kwa muganga rero kuba yaramuntanye je nivyantumye ko kumurondera cyane ngo nace nipamana ndagura amata ndamuhereza muri bibero urumva nize yuko azokura kuko nararonse témoignage n'abanyi barambwiye ati nabandi barakuze batakuri ku bavyeyi bose urumva kandi uri umuvyeyi we ni umenye inshingano ziwe ni umenya kumwitaho cyane rero je ni munjaniranye peut-être naje ntavyo nzi cyane ariko ivyo nabonye ya ukwezi n'inusu bihuriye no kuba yamutafise imisi ibiri urumva niho jewe nabishikiriye peut-être abandi ababanyi n'abagenzi ba hafi barabimenye kuko no mu muryango w'uyo muhungu ntavyo bari bwamenye babimenye aruko uyo musa mukuru wiwe aje kundondera mbwiye ati ingo ugaragaza ibi bintu uwo mwana n'umuhungu n'umukobwa ako kana n'agakobwa uri siko umukobwa ashobora gutunga umwana w'umukobwa nakabebe niho utunga kana kagahungu KORESHUMWANYA ukuntu kose biba bimeze gute ukuntu kose umuhungu wafise umutima ukomeye gute aro tugiye gushingira mu buzima busanzwe tuve muri nuze ya filme nta mwana bugutana w'imisi ibiri ari umwana wa mbere atabandi bana wawigeze kugirana mbere hama ngo wewe ureke kubimenyesha abantu kuburyo abi wabo baza kumenya ko aciye ukwezi n'inusu iryo nikosa ryanje ni ry'uyo muhungu oya ahubwo nukubona utazi kubesha nuze gutegura sinzi none ni jewe canke n'uyo muhungu umviriza we koze ntabwo ari jewe nahamagawe ni nkuko wewe umuntu agushire mu rubanza ati umviriza aba bantu ivyo bariko barapfa none wewe ubuzi ingene vyatanguye aho ubishikira niho ubihera none KORESHUMWANYA uyo muhungu yaje gukena ariko umukobwa amaze kuvyara canke yateye inda uwo mukobwa yasanzwe akenye yarasanzwe akenye none gashaka ko umukobwa yarabizi yuko akenye n'ukuntu inda iruhisha kuruta ukwihangana akihangana amezi 9 bro amaze kugira ibise agacata umwana w'imyaka 2 gaze mudufashe imisi 2 erega mu byo bikora ibisona kwihangana bigira iherezo umuntu ashobora kwihangana n'umwaka wose ariko umunsi umwe cyangwa isaha imwe kamunanira kwihangana kaka je nivyo nizeye uburibwe borabutuma dukora na bya bintu twari twibeza ko tudashobora gukora nashaka kwihangana amezi 9 amakumurera umwana amaze birashobora kandi kira cyo cyonyene bro urabona sisi akura mu kwibere yarafise umwaka n'inusu amabere yiwe yaravyimbye arababara cyane ufukura nambia sasa uyo mwana rero amazi imyisi 2 hari abantu batimba agire ibise hari abantu batimba ubwo ari ndaya peut-être ga nawe nzi uyo mukobwa ukuntu kose umuntu yogira experience nta muntu igira experience yo buribwe bo buribwe hari abakobwa bakorora mada lendi ya dimanche akorora mada ukuntu gukorora inda bro no kumva ibise biratandukanye cyane ibaze umwana akora komedi umwana bro akava mu gatoboro kabakangana ukunya ko agakuyeho umutungano ukunya izo bitekereze ivyo ndabizi Stone ariko menye ko ari abantu batimvye kuri no sima sasa rero kinishinga nganya agakoze gihari mvire mwe basitsoge ariko ndisiyone dako ibintu bya KORESHUMWANYA hagatwiko sawa nanye nimbaraga twiko muzovyibonera kandi rero niduze dusubire guharira sivyo je zogene ndabajane muvyibonere kandi je sinzona haguma je muzokwivugana niyo kugira ngo umutegure abararondera uwo mwana ko mwana ega ntabwo abaho nabaho gute ntiyabonetse telefona kana bambwira ati umusikana gatuzoza ibifoke yene uzo wameze kunya seni kuri kirabizo nuko niwe oya azogenda tugasanga ibintu reka nuko atitavye telefone reka ngerageze ndabe ko je basibone yo pass tuzomucamande oya jere nahirazimije uyu mutipe jewe nuno munsi twari kuca tugenda direct nuko nyene kamera bitokunda uyu muriro yo resista kuva ngaha niyo twagiye mbere ni hariya kuri 11 mu mirango bro amakuru ari exclusive nkaya hanyu muriro wobura twofuma tukagenda unaweza washa kamera guto amasaha 3 sikia ataweza mtu simwa ipase tusanga agiye kuri vaccine
yavuze yuko umwana amaze ukwezi n'inusu vaccine ya mbere iba umwana kwije amezi 3 none aho nakubwira ati yashoboye kuri vaccine ashobora kuba yagiye oya none yuko ariko ivyeyi gito ikigira citaho n'abana naziba abana ngo bagenda muri vaccine ryari najyari nazingo n'umugore jemeze nk'ababavye b'abashoferi umwe n'umugore agiye kuvyara arunga kamera kuri mikashi wa undi wa mupapa atigera abona abana ngo bakuze gute ngo bambaye gute none ivyo uri kurabivuga nkuko shasha avyumva uribaza ko bimunezera ku mutima ariko iki gitangaje ngaho niki kuba umupapa ni jewe abana ba umuvyeyi gito agomba kuba yabanje kwaza kuba umugabo gito oyaye biratahuritse sabavyeyi bose arabavye usanga bari okipe cyane nakazi gusanga n'abana ntibaronse none we nushobora kuronka mission ne nk'ubino TV yawe yo kurungika nk'ukorera mu Rwanda nta mwana mfise nta mugabo mfise sivyo nikindi naco koresha umwe cyose amaze gukora nta n'umusi mwe bari gwamweza yani mission ngo agende gukora ibiganiro ngo amare ukwezi kose atarataha muhira ndamaze kumara ariko indwi ariko apana ukwezi oyaye kandi cyo gihe cyose gice abana bari kuva ku mavaccine bari bimaze kugira amavaccine jewe mperuka bagiye ku vaccine sinzi giya navutse utarabakoresha umwanya wa nyawe ego none cyo gihe nawe wari we kipe n'igi kubitigeze umenya umwana igihe agomba kugira muri vaccine sasa rero naravyibagiye none ibi cy'imyaka 3 renga none navyibagiye gaera nukuri je simenya ngo yagiye kuri vaccine sindabimenya muzogene mu vyirabire akana gatwiko tu nyene no muzogene mu vyirabire saba sari kuzogenda kwa Stone warafise umwanya none yobura umwanya wo kumenya reality yo kumenya ukuri roje ukuri cyo kintu cyambere shira imbere okay umviriza jewe ejo Sengaa tufate ejo mu gitondo inkoko niyo ngoma oya nukuba kububwira umunsi wazo umbwira umunsi acha bitegura okay none Stone rero nanyize ndakwizera ibiganiro birenga desa 50 yakoze ko butwiko ikimo cyo twizera ko ari canyacu ibaze yakoze kwaza yatako kwaza gukora yani agenda gutereta Sauda abo mu Islam atamusi numwe arigera agenda gusenga mu musigiti zo zose birakwira izo biravaho hazi ibindi ngo sinzi ngo bibo vy'amanife hazi ibindi kira kintu cyose nagatwiko arandika gusa numeye yarategura azemeye gusa yende ko ategura amanene ngaho ibi nivyo basi reka dufate ko basi nigeze gutegura ariko no munsi mwizere basi ivyo ndiko ndakora ego umuntu arahinduka basi jewe ndi serious umviriza mu bantu banyuma bohinduka ikoresha umwana jewe ndi umuntu ndi strict cyane ku bintu jewe tukazogenda umwana tukamubura sezeranye ikintu imbere ya kamera uzokora okay umwana tukazomubura canke mukazosanga ivyo bintu ari ububeshi ndemeye gutanga amande wewe na cameraman na Stone y'ibihumbi 100 yani 300 yego ndayemeye abi n'ibintu mvuze mbira Jesse sishaka kuzomukona je ayo mafaranga 100 ntabwo nishizemo abantu bazoyakira kuko je unsezeranije ikintu unsezeranije ikintu nyene ndagifata nk'ideni sa rero je nkuyemo kuko ndabizi neza yuko tuzona mutsinda kandi amafaranga ntazobana ndisiri gusaba amadeni ndisiri je usezeraniye ikintu my friend je nzobangurukanya gusa miss your blague ikoresha umwanya ibamenyere gufinisha abandi je usezeraniye ikintu afise imbere ya kamera miss your blague Hunter Jenzo yabaha nukuri kw'Imana mugasanga ari ububeshi Jenzo yabaha kandi ikiganiro kirangire ndibaze okay maze ko twarangiriza ngaho wewe tuzovugana umunsi ukumva ndagutelefona nyakubahwa tugende Jesho shangwana n'igiki ushangenda muhitane namubwiye bandi tugiye kura cyaka iganiro telefone ndayifate tujane kuri wa muji dusanza adahari turamutelefona turi iwiwe sawa nyene komera reka ndabashimire bakunzi ba Sengaa Media TV nizire yuko ikiganiro jewe nzoruhuka ndabahaye umuco w'ukuri murabizi ko nabasezerana yuko je atamakuru y'ikinyoma nigera mvuga kuko je ndakijira rero tugiye kumushyira ku mugaragaro mu barabara kora subscribe n'iterwa bikore kuri Sengaa Media TV Daniela koze ngari kumwe na Stone nakoresha umwanya umubeshi akubwira ko ari injyanye ko nukurikira mu kiganiro tuzogendejo nibaza ko atabintu byo gukeba ngaho bihari ciao